bakunzi ba Magic TV meze gute muraho murakomeye nko mubona kuri micro ni Rukundo Ange Minoshe iyi nindi quiz nshasha twayaze n'abanyeshure bo kuri kaminuza muca muyibona namwe so ndabasavye rero mugumira handi amafone yanyu n'amaordi yanyu kugira muyikurikire irageshe cyane cyane gose. Kubwawe mush na mustike nike gitera malaria? Mush. Rodriguez, iyo bavuze mustike abari kubwawe c'est animal sauvage ou domestique? C'est un animal domestique. Okay. Rodriguez, iyo bavuze ngo arbre généalogique canke family tree kubwa bavuze iki? Family tree ni mu Congereza, mu Kirundi bavuze iki? Biracanganya pe. Kubwawe mush na mustike nike gitera malaria? Mush na mustike. Hey y'all, come look at this. Bon. Mustike nitera malaria. Okay. Moustique, kubwawe ni animal sauvage canke domestique? Byose. Mugani ushobora kuba byose. Oya umvangira since. Bazi ko ari byose. Sawa. Shera, iyo bavuze ngo arbre généalogique canke bakavuga ngo mu Congereza bakavuga ngo family tree kubwa mu Kirundi cyo bari giki? Ukuri nk'ivyo ntavyonze. Kubera ivyo birimo ibirangora. Congereza ni family tree, numva tree. Na family ndayumva ni kujya kuntu genre amafamily akurikirana uhere kuri kome ukamanuka abana abuzukuru genre ibintu nk'ivyo nyene. Girl, you make me so proud. Kubwawe mustike na mushe nike gitera malaria? Mustike na mushe mwibyo nta na kimwe kirimo. What did you say? Mwibyo nta na kimwe kirimo. Jesus Christ. No. Delice, moustique, animal sauvage ou domestique? Domestique. Delice, iyo bavuze ngo arbre généalogique canke mu Congereza family tree kubwa mu Kirundi niki? Ari umuryango w'ibiti. Gracia, kubwawe mushi na mustike nike gitera malaria? Mustike. Gracia, mustike ni animal sauvage ou sauvage canke domestique? Hey y'all, come look at this. Sauvage. Okay, Gracia. Iyo bavuze arbre généalogique canke mu Congereza family tree kubwawe mu Kirundi niki? Arbre généalogique. Birangoye. God will judge you. Mushi na mustike nike gitera malaria? Na kimwe. What did you say? Na kimwe. Delar, iyo bavuze mustike, animal sauvage ou domestique? Hey y'all, come look at this. Sauvage. Adela, iyo bavuze arbre généalogique mu Congereza bari family tree kubwa mu Kirundi niki? Quoi? Arbre généalogique canke mu Congereza family tree kubwawe mu Kirundi niki? Je sindi umurundi. Okay. Naco Ikirundi ariko nico tuko turavuga, tubwire mu rurimi uvuga ico bisigura. Mu rurimi rwacu bisigura Hey y'all, come look at this. ndabana imira yanje.
kubwawe mush na moustique ni kihe gitera malaria? Moustique. Moustique ni animal domestique oba sauvage? Hey, y'all, come look at this. Ni domestique. Iyo bavuze ngo arbre généalogique cyane mu cyongereza bari family tree kubwawe mu kirundi niki? Ni ibiti biri hamwe nyene ibintu nk'ivyo. Really, nigga? Aha, nkuko mubibonye kwize yacu ndibaza ko yabaryohera, murabizi kandi ko tukibandanya dukora izindi. Ibibazo byari bitatu. Icambere yari mushe na moustique ni kihe gitera malaria? Namwe murabuzi mushe ni isazi, moustique ni umubu, so moustique of course ni itera malaria. Ya, icya kabiri cyari kivuga ngo ni animal sauvage cyangwa domestique, ntabwo ari animal, ni insecte. Icya gatatu cyari kivuga arbre généalogique cyangwa family tree, nibiryamisha bavuga like inkomoko zawe z'umuryango, like sokuru, nyokuru, abuvako uduga like family tree. Yeah, turabashimiye cyane ko namwabanye natwe, hama tuzosubira mu kindi kiganiro gikurikira. Ntibibagire gukora subscribe atarayikora. Turabakunda cyane, murabizi. Ciao ciao ciao.